hama ndavye impunzi zo muri Kenya nyene zibayeho hama nanje nkaba narabaye impunzi nanyumviye ko nogira ico mfashije ko ndumurimyi naco mfise mfasha ko umutima w'urukundo ndawufise nanyumviye ko notanga nk'ibiyo 100 vy'intete z'ibigori. None ubwo urumva wabitanga gute? Je na morungi kase canke no babwira ingene babitora batayibashira je numva no bitanga kwiri ndazi ingene babayeho. Kansubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murakurikira makuru n'ibiganiro vya misusu tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza aho muri rya nino hatandukanye. No mwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane. Yo bayavurwa nga mu Burundi, amakuru avurwa irya nino ku isi yose turatohoza tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido. Kano kanya tugiye kugaruka ku nkuru iriko iravugwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ni inkuru y'umurundi yavuze ko yipfuza gutanga imfashanyo ku bariko barahura n'akaga k'intambara mu gihugu ca Ukraine. Turaza kugaruka kuri uyo murundi n'imfashanyo avuga azotanga, akaba yaragiye arumvikana mu bimenyesha makuru bitandukanye. Uyo munyagihugu wo mu Ruyigi akaba avuga ko yipfuza gutanga imfashanyo ku mpunzi ziriko zirahunga igihugu ca Ukraine kubera intambara. Uyo murundi rero akaba yatangaje abatari bake. Turaza kugaruka ku nkuru ye, ni inkuru yakoze ku mitima y'abantu bagiye barayumviriza. Akaba yitwa Adrien Impagaritse, akaba yarahoze ari impunzi, aripfuza rero gutanga imfashanyo ndetse agakora uko ashoboye kose kugira afashe igihugu ca Ukraine. Ni imfashanyo itangaje cane, ariko bamwe bavuga ko uko yoba imeze kose ari umutima wo gufasha, kandi ko ivyo bintu gose ari ivyo kumushimira kuko yaritanze kandi yarabereye abandi akarorero. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru itangaje y'uyo murundi wo mu Ruyigi, turabe imfashanyo avuga yuko azotanga mu gihugu ca Ukraine. Tukiriko turavuga kandi kuri izo ntambara za Ukraine, turaza no kugaruka kubihejeje gutangazwa na President Vladimir Putin. Nivyo ahejeje gutangaza yipfuza asaba Ukraine kugira ngo intambara ihagarare. Intambara yoba igiye kurangira, turaza kumviriza ico President Putin ivyo ahejeje gutangaza asaba kugira ngo intambara muri Ukraine ihagarare. Ni mu gihe ibintu bibandanya kumera nabi, abantu bariko barahunga igihugu, ibikorwa bitandukanye byarasambuwe n'amabombe y'Abarusiya, abantu batari bake baritavye Imana, yoba abasirikare ndetse n'abasivile n'abandi benshi bagiye baragwa muri izo ntambara. Byose turagenda tubigaruka ko mu buryo buramvuye. Namakuru rero agizwe ko murazi ko makuru yose abariko baravugwa tuyabatorokaniriza tukayagushikiriza. Wipfuza kurajubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi turiko turagushikiriza, ufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru igacigushikira. Ino nkuru yavuzwe cane ndetse muraza mugenda muraba ngaha mu masanamu y'uyo umurundi wahoze ari impunzi muri Tanzania. We ahejeje kuvuga ko azi akaga impunzi zihura nazo, bityo rero ngo akaba yiyemeje gufasha abari mu gihugu ca Ukraine kuko ngo nabo bari mu kaga. Yavuze ko yigose yazotanga ibiro 100 vy'ibigori ni ku mwimbu we ngo bizashikirizwe impunzi zo mu gihugu ca Ukraine. Adrien Impagaritse no mu ntara ya Ruyigi muri commune Butaganzwa akaba yabwiye ikiganiro Imvo n'Imvano ca BBC gahuza miryango ati ndavye impunzi zo muri Ukraine uko zibayeho, hanyuma naje nkaba narabaye impunzi, niyumviriye ko nogira ico mfashije, ndumurimyi ntaco mfise mfasha ariko umutima w'urukundo ndawufise, niyumviriye ko notanga nk'ibiro 100 vy'ibigori. Ayo akaba ari amajambo yiwe. Uvuge icyo ubitekerezaho kuri kira kiganiro twahitishije. Hama ndavye impunzi zo muri Kenya nyene zibayeho, hama nanje nkaba narabaye impunzi nanyumviye ko nogira ico mfashije, ko ndumurimyi naco mfise mfasha ko umutima w'urukundo ndawufise, nanyumviye ko notanga nk'ibiyo 100 vy'intete z'ibigori. None ubwo urumva wabitanga gute? Je na morungi kase canke no babwira ingene babitora batayibashira. Je gusa no musavyo bavuze, ariko niyumvira nanje ko nogira ico mfashije, haraba ingene bibashikira sawa, bitabashikira naho mworaba uko ngene tozobashikira mwozoba mukoze. Birimo birabera hariya muri Ukraine, byo urabivuga wiki ugereranyije n'ibyo bari abatumire bacu bavugaga? Je nukuri cyo nabivuga ko nukuri Imana yofasha ijya ntambara igahagarara, ko iravye uko ngene irikigenda
iriko igenda nabi uravye amafoto nk'ubu nabonye bashenye ahantu hibarukira abavyeyi abana barahasiga ubuzima nukuri umuntu yogira gute twoja ku mavi tugasenga irya ntambara igahagarara bakaraba ico bohuriza ko bavyumvikanyeko. Impunzi ubu zirenga imiliyoni zitatu zikaba zimaze guhunga Ukraine nk'uko bivurwa na UNHCR zerekeza mu bindi bihugu bitandukanye vy'Iburaya cane mu gihugu ca Polonye. Nimagaritse rero umurundi yatangaje abatari bake hakaba nawe nyene yarashikiwe n'ivyago bikomeye cane ndetse hakaba yari n'imfuvyi y'imyaka 4 ubwo bahungiraga mu gihugu ca Tanzania urugomo rushingiye ku moko mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 akaba ariho yahunze akaba yarakuriye mu makambi ya Mutenderi mu majaruguru ashira uburengero bwa Tanzania ari naho rero yize amashure y'intango asubira mu Burundi ku myaka 11 mu mpera z'umwaka wa 2007 akaba yarafise ico gihe imyaka 15. Iyi nkuru rero y'uyu Murundi akaba yakoze ku mutima abatari bake ariko kugeza ubu akaba avuga ko gose yifuza gufasha impunzi ziri muri Ukraine. Burundi rero bukaba bukinafise impunzi zirenga ibihumbi 260 ziri mu makambi muri Tanzania, mu Rwanda, Uganda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nkuko bivurwa n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi UNHCR. Nkuko rero nimpagaritse yatangaje abantu cane, nimpagaritse ya majambo yiwe yavuze yakoze ku mitima abantu ati twahungiye inshuro nyinshi muri Tanzania nabonye uko kuba impunzi bibabaje ingene twabura ivyo tujya umuntu aduhaye umwumbati twarumva tugize amahoro cane hariho abitanga bakaduha amazi bakaduha umwumbati naje niwo mutima nagize. Nimagaritse w'imyaka 30 ni umugabo wubatse afise abana batatu akabasaba UNHCR ko yo mugeraho igatwara iyi nkunga ye ku mpunzi za Ukraine kandi agasaba nundi wese wavyifuza kugira nkawe nawe agafasha impunzi. Ati njewe ntabwo ndi umunyapolitike ndi umuntu muto cane ndi umwimirizi umuntu arima akoresheje isuka ntajwi mfise ryogera hejuru ryogira ico rimara kuri irya ntambara ariko kubganje nipfuza gutanga iyo mfashanyo y'ibiro 100 vy'ibigori bakaraba ico vyofasha. Iyo rero akaba ari inkuru gose yaninteretse ho mu Ruyigi umurundi yifuza gufasha abanya-Ukraine. Abantu rero bamwe bagiye bavuga ko uyo mugabo gose ari intwari kandi ko mutima wo gufasha awufise kandi ko vyose gose ategerezwa kubishimirwa. Tuve kuri iyo nkuru itangaje yavuzwe cane mu bimenyesha makuru ndetse rikaragara koko cane no kumbuga ngurukana bumenyi tugaruke kuvyo prezida w'Uburusiya Vladimir Putin asaba mugenzi we kugira intambara ihagarare. Vladimir Putin yabwiye mugenzi we wa Turukiya ivyo yifuza ngo habe amahoro. Turukiya ikaba imaze kugaragaza ko ishobora kuba umuhuza w'Uburusiya na Ukraine kandi bisa naho hari ico birimo gutanga. Kuwa kane ku mugoroba nibwo Perezida Vladimir Putin yahamagaye kuri telefone mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan amubwira ivyo Uburusiya bwipfuza ngo habe amahoro kuri Ukraine. Nyuma y'iminota 30 bamaze kuvugana, BBC ikaba yavuganye n'umujenama akaba n'umuvugizi wa Erdogan Ibrahim Kalin. Uyu yari no mwitsinda rito ry'abategetsi bari kumwe na perezida bumva iyo telefone. Ivyo Uburusiya busaba bikaba biri mu vyiciri bibiri, ibintu bine vya mbere busaba nkuko Karina bivuga ntabwo bikomeye cane kuri Ukraine. Gikomeye muri vyo nuko Ukraine yemera kubaho nta ruhande iriho kandi ikareka gusaba kuja muri OTAN canke NATO co Perezida Volodymyr Zelensky akaba yaramaze no kucemera. Hari ibindi rero busaba muri iki ciciro bisa naho ahanini ari vyo gusigasira isura y'Uburusiya. Bikaba birimwo ko Ukraine
igomba kubaho itagira intwaro kugira ngo itaba ikibazo ku Burusiya ngo ko hobaho kurengera ururimi rw'ikirusiya muri Ukraine n'ikintu bita kuvanayo abanazi. Icanyuma ngo ni nk'igitutsi kuri Zelensky ubwe ni umuyahudi ndetse afise na bene wabo bishwe mu bwicanyi bagakorewe abayahudi, ariko Turukiya ikabivuga ko vyoroshe kuri Zelensky kuvyemera gusa ko rero bishoboka ko vyoba bihagije gusa ko Ukraine yamagana uburyo ubwo ari bwo bwose bw'abanazi b'iki gihe no kubarwanya. Ikiciro ca kabiri niho ingorane ziherereye kandi ko muri iki kiganiro kuri telefone Putin yavuze ko hakenewe ibiganiro mbona nkubone hagati ya Zelensky mbere yuko habaho kumvikana kuri izi ngingo. Zelensky we akaba yamaze kwemera ko yiteguye guhura na Putin bakaganira ubwabo. Karine hano akaba atavuze biramvuye kuri iki ciciro gusa, akaba avuga ko bavuze ko biraba agace ka Donbass mu burengero bwa Ukraine ahari ibice vyamaze kwiyonkora kuri Ukraine hamwe no kuri Crimea. Nubwo Karine atavuze biramvuye hano, akaba ivyitezwe nuko Uburusiya buzosaba Ukraine kurekura ako karere ko mu burengero, gusa ivyo bizaba ikibazo nkuko bamwe n'abandi babibona. Kindi gitegerezwa, kindi bamwe biyumvira nuko ngo Uburusiya buzosaba ko Ukraine yemera yeruye ko Crimea yafashwe binyuranyije n'amategeko n'Uburusiya mu mwaka w'ibihumbi 2014 ko ari ahantu h'Uburusiya. Niba rero ibi ariko bimeze, iki kizoba ari ikinini kirura cyo kumira kuri Ukraine. Gusa ariko bisa n'ibintu vyarangiye kuko nubundi hafashwe nubwo Uburusiya budafise uburenganzira bwemewe n'amategeko bwo kwigarurira Crimea ndetse bwasinye amasezerano mpuzamakungu nyuma yo gutembagara kw'abakomunisti, ariko mbere yuko Putin aja ku butegetsi yemera ko Crimea ari agace ka Ukraine. Gusa nubundi ivyo Putin asaba si ibintu bikomeye cyane nk'uko bamwe babigaragaza, kandi ngo bisa naho bidakwiye guteza intambara, kumena amaraso ndetse no gusenya Ukraine biri gukorwa n'Uburusiya kuri Ukraine. Ariko hazobaho impungenge zikomeye nimba buri kintu cose mu kumvikana n'Uburusiya kidakemuwe neza. Perezida Putin canke abazomusubirira ngo bashobora buri gihe kubikoresha nk'impamvu yo gutera Ukraine. Nanone amasezerano y'amahoro ashobora gufata igihe kinini ngo agerwe ko, nubwo agahengwe ko gashobora kumvikanwa ko kumena amaraso rero bikaba bihagaze. Ukraine ikaba yarakubititse muri izi ndwi ziheze, kandi kubaka imiji yasambuwe n'Uburusiya bizofata igihe kirekire, kimwe no kongera gutuza imiliyoni z'impunzi zimaze guhunga. Byo rero ni bimwe mu vyavugwaga cyane mu makuru yaragizwe yavugaga irya nino. Ipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, fyonda kuri subscribe dushize ko inkuru gushikire mu bambere biye vyitsa kuri mwese, nivyo tabipfurije.